sogokuruza. Okay. Hama umaze kurindwa n'abafumu. Eske waravuye wakuwa mwasi bibuha urakuja kuronka ubumoso. Byavuye bikurikirana gute? Naciye ndongwa n'undi mufumu. Mugabo uyo mufumu wowe ni wo muri Tanzania. Yankoreye ibintu by'imiti. Yankoreye ibintu by'imiti. Ankoreye ibintu by'imiti rero bica bisaba yuko birambabaza kabisa. Ndamubwira none jewe sinagukunze. Mugabo byabaye mu biki byabaye mu miti bijya urabona araguhamagara arakubaza izina yarabajije mukuru wanjye izina ryanje mukuru wanjye arimo ko abarabana amaze kumubwira izina ryanje acangorera ku mutwe ko yaramamagara nkamwangira je sinakunda kuvugana n'umuntu wari we wese. Yego bakunzi babaho TV online bonekana yuko byano tuba twumva by'imiti batanga imikundanye n'ibiki n'ibindi ngo gira birabaho nivyo kamande. Yego birabaho biboneka ko bakoreye ko aragukorera ko umufumu. Yego yarankoreye ko naje narasanzwe igihe maze gutangura gukora nace nanjye nawe ndabikorera abantu nk'umuhungu akunze umukobwa narabikorera. Wabikora ufise inyaki cyo kiba ufise inyaki ngara nari maze gutangura kuvura. Wamaze gutangura kuvura none bon gusa aho je niho ntatahuye neza atangiye kuvura ufise inyaki ngara. Natangiye kuvura ufise inyaki ngara kuko ibyo nakora narurira igiti aho byari nk'ibiti bitatu gutya byegeranye sinamanuka kuri iki giti nacandarukira ku kindi nkatakura nk'inkende uko niko nabigenze cyane aho mbonye papayi sinayisiga aho mbonye ikintu warurira umukobwa narurira umukobwa narurira nk'inkende nyene. Yego okay urumva ni ibintu umva byari biteye ubwo biri bizarre kuntu na utatahura no kugwana naragwana cyane. Waragwana cyane sinatinya kandi nijewe nabaye umukobwa wa mbere nuguruye zone Kinama nakubisa abapolisi batanu n'umukobwa umwe urabona yuko narakoreshwa nyene narakoreshwa kandi nari umuntu ntashaka umuntu abonera uwundi. Yego iyo mbonye abantu bariko baragwana bajya mugwanye umwana ngubu mumuye n'abantu bariko baragwana sinaraba ngo wowe urakuze oya kagenda kogene. Yego nararira naho nakuze ndumugore kunyene. Waramenye ko period igeze natangura amusozi abona mfite amusozi menshi kuma nisesa yisesa ariko nyiri umwana nararira nikumbagaza ariko abaye umuntu yankubise ubuze ibyondo ku mubiri byari byabintu nyene ya byo kurira bijya byo kurira kakarona nyene byari byabavyeyi no bambwira byari ntarira byari gihe urabona n'imigenzo y'abana b'icumi kenshi n'abana b'icumi n'ubu naho atabigiriwe umwana w'icumi kenshi uramubona arafite karaktere niyo wundi umwana adafise. Umwana w'icumi usanga mukozi kw'icumi usanga akara. Yego usanga umwana w'icumi akara cyane ukabona n'umucana ukabona umuntu ashavura akaguma afise shavu ariko bivana bya bintu ariko warakijijwe ibyo ntiba bikibaye. Oya uburyoye byo kwezi ibikifata mugabo arike bihora bishaka kuza ngasa nisanga ndiko akantu kose mbonye mu maso yanjye nkabona karante ishavu gacamenya nabura gusenga bwa ibintu byabi nazi ibyo bihe byararenganye. Okay nibaza mama nazo kuzogaruka utukoreshe utubwire ingene ubuzima bwawe bwabandanije gushikira munsi ingene wavuye aho waratembereye hose warashitse. Yego uzoduha kanya. Nzobaha kanya kabisa. Yego turagushimiye mama n'ukuri. Yego bakundabashimiye. Yego ubona muza kundaba. Yego muzore muza kabisa. Tuzogaruka cyane ko twumva ufise intahe ikomeye cyane. Yego bakunzi babaho TV online turabashimiye cyane kudukurikirana. Tari kumwe na mama madame Ucumi Madeleine ukadushingira intahe ubuzima yabayemo je nabaye tushonze cyane n'ubu sinditahura ariko mukomeze mugira subscribe sharing mu abagenzi banyu abagenzi babo haba mukomeze kudukurikirana cyane murakoze cyane. Hasta la vista. Ndabaramukije cyane bakunzi babaho TV online aho muri mwese kuri micro muri kumwe na Gogo behind the camera dufise ubundi mutala mushasha ni Hilaire niwe dufashije uyu munsi hama ndabaye ikaze ni
vuga ikaze na karibu mu kiganiro cyacu. Uyu munsi dufite ikiganiro n'umuntu agiye kudushingira intahe, kandi intahe igiye gufasha benshi cyane. Nizere ko aho muri bwese muza gufashwa. Hama muri rwa rukundo nyene mukomeze kugira subscribe, musharinge mu inshuti n'abagenzi, bagenzi banyu b'abagenzi babo, abagenzi babo baciye abagenzi babo. Niko bimeze. Hama tugiye kwakira umutumire wacu uyu munsi. Nitumwakira bwo natwaga ko twamusanze ahasanzwe atuye. Turabaramukije. Yambo Muraho? eko Mumeze neza? turashimye. Nitwa bande? Akatsira mama na papa banditse je ndi umwana w'icumi. Abona igiharuro ca 10 ubu kiragoye. Abantu basigaye babyara abana babiri bakabyara ku rugero. Ariko je naragira ubuntu kubona navutse ndi umwana w'icumi. Ego Nene ni vyiza cyane je nje ubyarana babiri canke byagize ngo twashike n'inkuko abavyeyi baba bigenje mugashika 10. oya urabona hajya nta muntu agabanya ibyo Imana yashyize mu nda yiwe. Hajya ubuye bakora avuga ngo ni igihe ni ibihe tugezemo mugabo ku mwana sibi. Ego kujya no kwica. Imana imaze gukukira umwana, Imana imurema n'isaha yiwe. Hari igihe wowe uri umukene ugaca usanga uratwaye inda wari umukene, ujya mwana utwaye ibyambanyi yiwe ugasanga wayo umutunzi. Rero Imana ihereza kiri umwana wiwe n'ikiri umwana mu nda ibimuha isani yiwe. Ariko abantu biki gihe basigaye bica kujya no kwica. Ego Bakunzi babaho TV online naho mwireye mwese abubatse na cyane cyane katubavuga uko se abubatse gusa n'abaje basigaye banabijira mu byo bintu. Ngo mumenye yuko kuri hafi ya Madamu Bucumi atubwiye yuko bijya bintu mujyamo ari iki ngo ni icyaha bawishe, kuko urumva ngo Imana izitereka umwana mu nda iba yakoze n'isani yiwe. Okay, ni icyumviro cyiwe kandi namuha icyumviro cyiwe kuri we niko abibona. Sibyo kwa misi ko tubwiye. Ego nukuri iya mama nanje mama yarigize kumbwira ngo uya bimiti yari kuboneka kera ntiyari kubyara abana 10. Ego ariko je nagira ubu urazi ko ubuntu bw'Imana rero bumara handi rero mwaje kundamutsa muze kumbaza mugabo muze kuri wa mwana w'icumi nyene. Ndikuba umwana w'icumi. Aho rero yaba nari kuba narapfuye ntwari kumbaza. Cyamwibaza bakunzi aba TV online iyo mama uba byara abana babiri turimo cagiye babiri batatu. Ntiyari kubaho kandi twoje kumuraba. Umva bitababaje. Okay, turagiye. Okay, Bucumi wabuze twa Bucumi nde? Madeleine. Bucumi Madeleine. Okay, Bucumi Madeleine ninde? Ya Ni asanzwe akora iki numuki ubuzima busanzwe akora iki? Oya je ndacongora nibereye muhira gusa. Hagize umwanya wo gusenga ngacandigira amasengesho basi. Byo baye. Umva nibwo ubuzima bibereye. Nakiri kintu gifite biyungunganya. Oya ndafite akabotike bwabo nagize. Akoti nagahaye abana nibo badandaza. Okay. Bon, ni kutabishaka cyangwa urakeneye ko woronka ikintu kigufasha mu buzima ugakora. Urabona nk'abantu nkatwe iyo turose ibyo twokora tushobora kubikora. Mugabo urabona ibotike nawo iri mu Kinama nanjye ndi mu Gatunguru kubyuka ngenda hariya nacishira umwana ni wadandaza. Okay. Nibaza ko abakunzi babaho TV online nubwo je ntabibona ndiko ni sentiment ndi mu kirere ciza aho bamenga aratese ukuntu nye. Ego hari akayaga turafite akayaga keza kubera turafise akonga gace inyuma y'inzu n'akandi gace imbere y'irembo. Turaryoherwa n'ukuri. Ngira nico gituma numva nyene ni santa bien, numva menezerewe, numva meze neza en fait nta yashu nta kiba numva niko ndihoraje kubona. Ego turi mu kayaga ko kuri Saga. Muri Saga yo mu Gatunguru. Saga mu Gatunguru. Okay, bakunze aba TV online mwashaka kuja kuri beach nibugiye kwitanganyika mu Gatunguru ari ahantu hari Saga plage nziza cyane. Okay, hama Bucumi umunsi twaje kwagenderera. Rero ikintu cyatuzanye nyamukuru ni intahe twabumviseho. Yego. Kandi nibaze ko iyo ntahe wihari. Intahe irahari kabisa. Kuko Imana yatubwiye ngo tuzore twishimira intahe ahantu yakuye umuntu. Hajya iyo umuntu ashinze intahe mu kutumva barababara.
barababara kuko shetani irababara kandi kagira agahinda kuko ibanga ryawe ukumurimena kira ijoro n'umurango barashavura n'ukuri. Yego none Bucumi Madeleine yahoze ari mu biki ntagomba kudushingira mbega aho ntarakubaza iyo ntahe yawe wahoze uri umukirisu cyane wahoze uri mu biki kera na kera utarakura cyangwa ukiri muyabaga? Oya nari umumizirima. Ego mama wanje mugabo mama wanje yari umukatolika je nafise mu bakatolika. Ego mugabo mu myaka 13 nace ninjira abamizirima. Ego. Okay, urumva ko kahise kawe kuvuga ko umaze kugiza 13 ans waciye ucika mu musulman none mu kuja muri ico gisata cyo musulman ndakujanye uya nagiye mu kubishaka kwanje jewe. Okay, mu kubishaka kwawe ne kugera wasanze yiki uko ubu dukurikiranye inkuru yawe ubu uri umukirisi sivyo urakijije? Ego ndakijije. Ego urakijije. None ni kiki cyagutumye uva mu ba musulman ukaba mu chrétien? Ahubwo je narahombye nasaze narahombye. Ego nasaze narahombye kubumizima nasaze narahombye. Ari ibintu ndiko ndabona rero kubaho nakiri agakiza. Ari ibintu nabonye yuko byabaye akamaro kuri jewe. Ego. Okay, tugomba rero kumenya icyo kintu wahombye ni giki ibyo bintu by'akamaro tugomba kumenya ni biki wasanze mu bukirisu? Ibyo nasanze mu bukirisu zikagorana nari mfise z'indwara kuma numva ameze nabi numva ngwaragurika ngabameze numva atamunezero wo mubiri mfise mugabo ubuye umugande muri paradiso n'ukuri. Okay, mujururito mucamake. Okay, intahe yawe ihera he ikagarukira he? Intahe yanje ahubwo intahe yanje ni ndende. Intahe yanje ni ndende kugira umuntu amenye aho umuntu iyo umuntu avuye ni ngo umuntu twayinda ntuba uzi icyo byari cyarico utwarira y'amezi 9 ukayibyara mugabo ukarera umwana agakura ntubuzi ingene uyo mwana azoba muri ico gihe mugabo nanje intahe yanje ni intahe n'ukuri izofasha abantu benshi bayumva kandi amandayisengera kuko murambwira mana iyo numvise yuko babaje kugira interview ndanezerwa kuko iki nigengezemo kuko Imana yarambwiye ngo nzogushikara mu mahanga hose bakumenye kandi wamamaze aho nagukuye wamamaze bukuru bwanjye nico gituma rero nanje ndyoherwa iyo umuntu ace kumbaza ibyo nakora nibyo narimo ndanezerwa cyane. Ego none guhera kuri iyo myaka yawe 13 gushika uyu munsi tugomba kumenya ngo urugendo ngene rwagenze byagenze gute kugira uve mu mizima uhereye kuri iyo ntahe nyene ni tugomba kumenya intahe yawe yiva ikagera byatanguye gute? Intahe yanje nari umwana w'umukubagana cyambere nari umwana nakunda kugenda kubwira abantu ibintu bizobashikira cyangwa n'ibintu bizobabako ibyo bintu natangura byatanguye kunzamwo ndi umwana muto. Ngakubwira mwetsukunuku ngakubwira kwisuku kandi ngacamubwira genondere ari byo kukuvura ari byo kugira ikinga cyambira uzoronera uyu yakuvura ico gisari bwavure. Yego mucamake jewe nakuze mugabo nacemba umupfumu. Uko kuvura tubwira wahavuye wa umupfumu buriya twaje nyene tugomba kumenya iyo ntahe nyene urumva wabaye umupfumu bivuye yuko warusanzwe nari umukubagani kandi nawe natangiye ubukubagani nari umuntu nari umwana w'umukobwa munini nari umukobwa munini kandi umukobwa yishima narishima n'ukuri kandi nari umuntu nakunda kumwenyura nari umuntu nkundana nari umuntu ubona ishafure kandi gake kabisa. Yego no kwishura aho niga nari umuntu nkunda kurwana. Yego nari umuntu nkunda kurwana nari umuntu nkunda kurira ibiti nari mu bintu nyene ubona yuko byari ibintu by'ubwana mugabo byari ubwana ngira narakoreye nyene. Yego. Okay, urumva ni ibintu umva byari biteye ubwo biri bizarre kuntu nawe utatahura no kurwana naragwana cyane. Waragwana cyane? Sinatinya kandi nijewe nabaye umukobwa wa mbere nuguruye zone Kinama nakubisa abapolisi 5 n'umukobwa umwe urabona yuko narakoreshwa nyene narakoreshwa kandi nari umuntu ntashaka umuntu abonera uwundi.
ego iyo mbonye abantu bariko baragwana bajya mugwanye umwana ngubu mumuye n'abantu bariko baragwana sinaraba ngo wowe urakuze oya sinaraba ngo umeze uye ukubise umuntu nkabona uyu muntu ariko arava amaraso nacaga gukubita nanje kugira ngo ave amaraso kuko nawe yavuye amaraso aca nigiye narabangurukanye yego ni muhiri wacu barantinya kuko iyo bagwanye nicera babangurukanye arabasungu akunze umukobwa narabikorera wewe mukora ufise inyaki ico kibazo ufise inyaki ngara nari maze gutangura kuvura wamaze gutangura kuvura none bon gusa aho je niho ntatahuye neza atanguye kuvura ufise inyaki ngara natangiye kuvura ufise imyaka 30 niho watanguye kudonda iyo miti kugira umenye ati uyu muti ukora iki niki wabihawe niki wabimenye gute oya bijya kugira amenye imiti urabona igihe uyo mufumu ya ntwara wa kabiri uyo mugabo uyo mufumu yaje kundondera wa mbere uyo urabona ko natanguye kuronderwa n'umuha ndamwanga uyo wundi rwagorera imiti ariko nari nsanzwe maze kuvyara umwana wa mbere ifura yanje nari mfite umwana w'umuhungu yafiriye muri South Africa uyo mwana w'umuhungu rero namuvyaye niga muvyaye wiga mugaye wamuvyaye ku wundi muntu urabona biga byo yarantwa jijinda hanyuma nari ngira umwana muto nari mfite imyaka 14 yego uyo mwana ndamuvyara ariko rero kugira ngo wake ndatangiye kubakira kuri uyo mugabo nawe nyene ndi twabana kurabona yantwaye ku muti ndamubwira none nawe ntwaye ku muti tuzobana ndagwaye amezi 3 nawe amezi 3 uko byabana kuko uravyumva yuko ari mfite nanje ibintu mu mubiri bitari bisha kurya muntu waruvyumva ubwo ntibari bwatangure kuvura watanguye kuvura ariko uhuye n'uriya oya igihe twavana n'ujya je navuye muri Tanzania ndagaruka mu Burundi waragiye kuba muri Tanzania kumara ubwo wagiye kurera mu mutara gutwara hamugeze iyo byagenze gute namaze yo amezi 3 baca bangira rero batangura kungira iby'ubupfumu hariya kugira ngo nsore mvura kuntu we yavura yashaka kunkoresha mu nzira ziwe biga byo bakamucape rero ndabyanga bavyitaga mu byo bakamucape naravyanse hanyuma ibiri mu mubiri wanje biravyanga biravuga ntibishoboka yuko no kwinjira mu nzira itariyo kuko bashaka bankoresha ibyo wabo kuko bobo barakura ibintu n'amaboko jewe rero ibyo baravyanse kuko nakoresha ibyo nari mfise byari bavyita ngo nabavyeyi wari ufise ibintu by'abavyeyi nawe byagufashe ko bisanzwe ari byavuye ku basogokuru ibintu byagufashe umva bije kandi n'imiryango byaragukurikirana ko mu miryango byarakurikiranye byakuba bikurikirana na nyogokuru wacu yaravura na nyogokuru yaravura umva nibyo byari byaragukurikirana bikurikirana jewe urabingire byankurikirana bara 10 bica gutora jewe bitora wewe wacu ndabitahura none kugira muri Tanzania ho uvuye byagenze gute naratorotse narije mabukwa mahera naramurije mabukwa mahera kuko barankoresheje bijya bintu bashize muri za ntaro zabo jewe rero cananga kwinjira mu ntaro kwicara muri zo ntaro zabo hanyuma kugira bagushire muri ibyo bintu byabo bashaka rero banyatire bamwe ibintu byabo hanyuma biga bintu byabo cyo ndavyanga cyabisaba rero ibiri mu mubiri wanje nibyo byanse biga bintu nibyo byanse cyabiye cyandatabuka rero ndiruka hanyuma simburugo urasimba nyene gusimba urugo narabisibye kabisa narabonyere simbira mu kirere simbira nyuma aribyo biguteruye cyandiruka bijyana no mutanganyika mwitanganyika uciye mu kirere narasimbye simburugo ucumba n'amaguru oya simburugo simburugo cyasimbira inyuma y'urugo cyandiruka n'amaguru yego mugabo narabona n'amaso yanjye kuno niruka warabibona kira narabibona kuno niruka banci nyuma banyiruka nkana kugira bamfate kugira sinje gupfira mu mazi mugabo bamfatiye mu mazi amazi amaze kungera mu muhogo umva hano hari hegereye Tanganyika hari mu ntara yitwanye Kaseke ntabwo ari mu ntara ya Tanzania ni Tanzania muri Tanzania bakunzi babaho TV online urumva madame Ngabucu Madalena dufitiye intahe ikomeye cyane murumva ko yahuye n'ibintu byinshi cyane nibaze ko namwe mukomeza mudukurikirana kuko ndumva ko ni ibintu nje n'abayito chante sishaka kubabwira hama wamaze gusanga muri ayo mazi barangurayo
bamaze kunkurayo baca bansubiza muhira mugabo sinasubiye muri bijya bintu naciye bari bisi tatu ntavuga bashaka kuvugana n'umuntu kuko bijya biteye byanje byace biguma mu mubiri urabona umuntu afashe nakura ucuguma umeze uko nyene nibyo mugabo barangaburira mugabo imboga mbisi sinazirya muri uwo mwanya nabyo najya ibijumbu nakunda kuguma ndikunda gukina ibijumbu gusa ibijumbu cyangwa bakabiteka mu mazi nkabibiko nyene mugabo sinashaka kugikindi kintu urumva yuko byari bijya bimaze kuba biga byo mu miryango byari bimaze kuba biri contact y'umubiri wanje wose hanyuma rero ncangera rero muri shabu kubera kije nawe urabikira amabuko amahera ncangera rero muri shabu y'amabuko ko yaradandaza inzoga yarankunda yaradandaza inzoga ncangera rero ndabuba amahera 500 shiringi 500 cyampereza umurundi kazi yaba hariya wini wacu yari umugenzi wa mukuru wanje acarambira ngo muzoga no washowe ko ndakubonye mva mbabaye cuva ngabugende iyo musanirwa ndamisura mbeje kubesura impuzu ndavugana n'umuntu cyana kwa mahera yitike kugira ngo atikirize cyanurira ubwato ungabona kuri yararize abona yuko je wengiye kuko ndamucana mubwira yameza atatorakwiye ndahafashe ndasubiye iwacu canza rero camara imisi rero nibereye mu Rumonge aho mabukwe yahora aza kubera yari umukomersante wari mu Tanzania yarazana imboga mu Rumonge hanyuma yarazanye indagara imikeke hanyuma rero niyo nanje nashikiye mu kugera niyo twashikiye hanyuma shikira aho hantu nanje aho ari kumwe n'abana wa mbere wari kumwe n'abana wa mbere wari kurongo kumutwara yego kubera ubu gukoza gukundana n'uyu wawe yari yemeye kukubana n'umwana ugukunda kundana n'ibyawe byose uraba mwumva bakunze abaho TV ukunze umukundana n'ibyiwe byose hama bica bigenda gute rero hanyuma ugeze mu Rumonge ncarongo umufiance mu Rumonge w'Isiramu kugira ntware rero kuko nari numvise isoni yo gusubira iwacu ngaruka kunyena atakintu na kimwe mfise cyangwa n'uyo muhungu rero w'umuyisilamu kazi w'umuyisilamu yari umweshanjere hanyuma uyu mweshanjere rero aca ndamubwira rero mbere yo kuntwara reka shiki iwacu kugira aha n'ahandi hasi iwacu reka shiki muri iwacu hanyuma uzoza usanga muhira niko kuntekerera rero ibintu yampaye ibyo byatumye rero nshika muhira kuko nariko ndumva isoni yo gushikira aho hari yari muri 89 imyaka myinshi hafi 30 yari muri 89 kuko uyu mukobwa wanje nabyaye namuje muri 90 umukobwa urafise umwana wabyaye ryari namubyaye muri 90 umubyarana n'uwo Muislamu uyu mugabo rero umufumu Tanzania urabona igihe naza naje mfise inda sinamenya ko mfise inda waje ufise inda amaje bigenda gutereye sinamenya ko mfise inda kubera ku mwana ujya mugabo nace nibaza yuko noba nje mfise inda hanyuma rero ncambwira umukobwa wo muri urwo rugo ndamwiganira ku bimeze uyo mukobwa carambwira yuko washikiye mu Rumonge arambwira genda urondera isombe reka turondera isombe zitara abantu batarasoroma urabona ibyo ntabyo narinzi acagangirira isombe rero kugira ngo ngororire niba mfise inda ndayikorore niba atanda mfise ndacomba ambwira iyo muti izo sombe ndazigira ndazinama ngabo ndacakorose nagumye ninjira mutinyanga kuri kwamye nawe nyene naguma ninjira mutinyanga cyadavuga oya kumbe bwabo nindandagira kumbe nari mfise inda bijya nari mfise mu mubiri byace binyegeza yanyu barindanyegeza none isombe yakororira urabona ibyo bari bambwiye nanje narabyakira uko nyene kugira bikora umuti mwarawutetse twaratetse ndabyinama urinama kude nyene kumuti oya bakobwa mukwikira abo TV online mute mubigira ivyo bintu nibibaho ntimuze mufatire isoko oya ndababujije nibibaho ivyo bintu isombe nibibaho kuko yaraje yunda niyakorotse yego mugabo nakumye ninjira mutinya katugire swati ko bitabaho nibibaho kuko ibikorera inda nibindi mugabo ujya nabonye yuko ari byo kubesha ariko arakubesha umukoro cyane nawe nyene navyo yarazi ngira nawe nyene navyo yarazi nawe nyene yari umukobwa icyo nabo batubwira ngo isombe zirahenda
imyumbati irahenda narashatse yibaza ko navyene bice bigenda kijya gihe nabikoze narizi ko nanje ngo ndayikoroye kabisa kuko naramwangiye umugabo ko yantwaye mu miti ndamwanga cyane uvuga ko nase nikiri mu nda yanje none wamwangiye kandi wari ufite ibintu bibiza wumubye ati muzomara na mezi 3 kandi yakuye mukaca muvana oya urora ko yantwaye atarukundo dufitanye ko yakutwaye ku miti hajya ni umugabo wagutwaye atarukundo mufitanye ucisanga inzu ari protocol none wemenye gute ko yagutwaye ku miti yarabisabye mukuru wanje yari kuwa kwe kumukuru wa nabatari kubwira kandi aho nyene yarabimbwiye we ni mukuru wanje ntavyo yarazi yuko ngira niketa ngira nyandike yego mugabo yamubwira mukuru wanje kwa nkunda yabwira mukuru wanje kwa nkunda mugabo jewe sinamukunda gusa waramenye je narumirata cyane narishimye ariko bakobwa mukike na wa TV online muze murishima muze turakoresha imiti like babahungu kugira batware akoresha imiti ariko tuze turagirana tuce bugufi mugabo twihagateka iyo tugize ibiseke nawo tuyoti inyako sivyo mama ego umukobwa yihaye agateka ubu hari agateka abavyeyi bawe hagiye umukobwa wicaye uti ajya urabona abakobwa benshi bakunda gutwabwa n'ibintu by'isi iyo amaze kuro uri mu by'isi ukagira utagira ikintu utinya hajya uratinya umuntu aza kuguhenda n'umugabo aguhenda uramubona ari umusore yoza kugira ngo ndagukunda atagukunda cyane akaba afite abakobwa bane aba basore dufise muri imisi barafite ukuntu bahenda abakobwa akagira ingodo agashiramo igihumbi ngaha n'ikindi igihumbi ngaha akakubesha ngo n'amahera hagati kiba atakintu kiriyo ugasanga umukobwa yaboneka utubombo tuki jewe rero umuhungu yandondera naramubwira ngurira amavuta yamara nabona yuko akambwira ngo n'amahera mfise naca ndamwirukana kuko acabona ko atakintu afise ego ndayihagarara ko naragupima kabisa ngagupima nkabona icyo nagusabye mukimaye acavuga uyu muhungu yaraje kugira ngo aze ku none tutararuko turabapimye uko nyine urapima nyine ukaraba ari abahungu yanjye batakuguhenda kandi kenshi usanga abakobwa bahendwa n'abana b'abahungu nukuri iyo uri umukobwa ndabona ko uracyari umukobwa uri inkumi mugabo witonde uzoga ibinotsi kuko ibihenda abahungu bikigiye barahendana bakagutesha amara kugutwaza inda akaba yigiriye uramuraba nyene ari umuhungu w'umwesukuru uramubona acaza yiratarata je kubwanje bakunze aho tuvingiye kubikora ndenda turabandanya aho tubwiye yuko wagiye kwisanga kumufisinda ibyo wayimenye mu nyuma ari nayimenye maze gutaha muhira byagenze gute rero maze kwisanga kufisinda narafata mu nda yanje mu gitondo ngaca numva akantu kariko karakina mu akantu kameze nk'akabule nk'akatenisi hanyuma cabwira mama wanje mama je nguma numva akantu mu nda yanje mugabo ako kantu ngira nimba nifise mama arambwira ngo uzogenda urondera agacumu kawe kabucumi ukime wambare bisobanura urabona ko bisobanura igihe kuna abana bababyara ariho bakabura ariho ba misago kiri umwana akabura nyandwi minani yarafise ubudede nyabenda abana bakera ku mazina ugasanga bijya by'amazina bikagira bikurikirana yego jewe bampaye agacumu tubigenza gute kandi ako gacumu nagawe ukivuka yego nyifuka katabwiye ngo ufise nyifuka niwe watanguye kumpa agacumu kuko ico gihe mama yari afise imbanyi yanje mama yambwiye yuko mukumbyara nyanteye igisi kuko yari yapfuye kabisa bigenda gute rero ucuratse umuntu yapfuye yoterigise gute kandi aba yataye conscience narizanye warizanye yego mama kubwira ko aribyo yizanye nigeze yumva ko yabyaye yaje kumenya ko yabyaye ari kandi kuronka ubwenge mu masaa 10 yo kumugoroba navutse saa 9 y'igitondo bakunzi ba TV online je n'umubenga sidiko ndabitahura mumbwira ukuntu umuntu aba yataye conscience ashobora gupusa umwana kazi oya mama ntiyansunitse nyantegize narizanye warizanye
aho bazanye umwana w'igitangaza kandi mu mama aho kuva amaberebere y'amazi yava amaraso agifise imbanye nka jejewe yego ivyo byarabaye ego byarabaye mama yarabimbwiye arambwira ngo genda urondera agacumu kawe kuko nanje mu kuvuka kwawe narafashe agacumu yego okay hama cyo bigenda gutumaze kwisanga ufisinda wakumaze kwenda agacumu kawe maze kwambara nza kugura agacumu aho nari maze kugira amezi wagiye ukagura fisinda y'amezi gusa rumba barakaguha abanyuka bikakagura narakaguza amahera ijana akiwa wari bagataye bwa mbere ura agacumu ka bucumi ubu uye kagugwa 1000 zero wakagura 200 cyangwa 50 oya icyo gihe nakaguze ijana ubu kagugwa 1000 barahara bakikoresha ibyo bintu yego barabikoresha ari abantu bakikoresha abantu bakazimana ukiri muto bakabaye ukiri muto ukivuka jewe bakamaye nivuga kuko jewe abakirizi barambona mugabo je sinasuhuka mama yateye igise cyane kuko yaciye araba byarananiranye je nabaye mu wa bloke mu nuzeye mu menshi ego mama rero ntiyantera igise nta yari amaze kuraba kandi yari kumfana na jewe mugabo ico gihe uraziko ico gihe ni migambi y'Imana kuko Imana yarezi yuko ari igihe nzoshika ndamushingira naye ego kuko icyo gihe mama baki papa nyogokuru acambwira papa genda urondera agacumu ka bucumi urumva ukivuka barakaguha amatako kigira urakagura kandi ata confise narakagura ari igihe narifise periode yo kurira periode yo kurira mu kwicumi nararira ufise imyaka ingahe kuva mu bwana bwanjye byaje guhera uyengutse biheze ubu naho wari ku mugabo byara ego naho nari ku mugabo byaranshikira nkarira mise mu kwezi kw'icumi